Uyu munsi igenekerezo rya 23 kwezi kwa 12 duhejeje kwakira ingabire bikoresho vyo gupima imigera Mpox twashikirijwe n'ishirahamwe kigo CDC Afrique kijejwe gucungera ibijanye n'ingwara ku mugabane wa Afrika. Ni bikoresho bihambaye bigezweho bizofasha kino kigo INSP kubandanya bwa mbere na mbere hoho dupima kugira ngo tumenye abafite ibimenyetso bagwaye canke batagwaye, novuga mu buhinga bugezweho. Ni bikoresho kandi bizofasha kugira ngo dushobore no kubandanya dupima no mu burere bw'ubuvuzi, kuko kugira ngo dushobore guhagarika iki kiza nuko bwa mbere twa dufise ibikoresho, twa dufise imiti, twa dufise n'abakozi babifitiye ubumenyi, bafitiye n'ubuhinga uretse ngaha mu kigo INSP, ariko kandi no mu burere bw'ubuvuzi bikazodufasha gupima hakiri kare kugira ngo abazoba bagwaye dushobore kubavura hakiri kare, ari navyo bica bidufasha ko baca bakira hakiri kare, bikadufasha mbere yuko dushobora no guhagarika kino kiza. Nkuko mubizi camenyekanye ngaha mu Burundi kuva mu kwezi kw'indwi, umushikiranganje w'amagara y'abantu agatangaza ico kiza hari kwigenekerezo ya 25 kwezi kw'indwi muri uno mwaka. Ni ibikoresho rero bifise agaciro kababa ibihumbi 300 vy'amafaranga y'abanyamerika, bije gusahiriza ibindi bikoresho dusanzwe twararonse vyaguzwe na leta y'u Burundi canke n'abasanzwe bashigikira mu gisata c'amagara y'abantu. Bica bituma rero dushobora gupima mu mwanya muto abantu benshi, hanyuma abo twasanze bafise umugera bagaca bavugwa hakiri kare. Kuva mu kwezi kw'indwi tumenye iki kiza ko camaze gushika ngaha mu Burundi, gushika kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa12, no kuvuga haraciye amezi 5, tuba tugeze ku amaze gupima tugasanga barafise uwo mugera bashika 2858. Muri abo benshi baramaze kuvugwa kandi barakize. Ubu gushika kuri iyo tariki dusigaranye abari mu bitaro bashika 284. Mu bijanye n'ibiza, kugira ngo dushobore kugwanya ibiza nk'ibi, birasaba yuko abene gihugu bose bahindura ingendo. Bwa mbere na mbere hoho nkuko mwabivuze na mwebwe, no kubahiriza impanuro ziba ziriko ziratangwa n'abaturongoye rwego rw'igihugu canke mbere n'abasanzwe baserukira igisata c'amagara y'abantu, haba ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara, gushika mbere no ku rwego rwo mu kibano. Aho tugasaba rero yuko abene gihugu bwa mbere na mbere hoho bomenya ko iyi ngwara yandukira cane, bakikingira kugira ngo iyi ngwara ntibandanye irandagata. Mu kwikingira rero no kubahiriza amabwirizwa y'isuku, no kubahiriza impanuro abajejwe intwaro, abajejwe igisata c'amagara y'abantu baba batanze. Ikindi twosaba bene gihugu nuko igihe cose babonye hari ufise ibimenyetso, uvyibonye ko murazi ko ingwara ifata imigwi yose, irafata abana, igafata n'abakuze, nuko bo kwihutira kwegera amavuriro kugira ngo babapime, bongere bavure abo basanze bafise ibimenyetso canke baranduye uwo mugera wa Mpox. Hanyuma ikindi naco nohereza ko nuko dukwiye guhindura ingendo muri rusangi mu bijanye n'amagara y'abantu, kugira ngo twikingira ingwara zose. Twashaka kubamenyesha kandi yuko ivyigwa biriko birakogwa, dufatiye mbere ku vyo badushikirije uno mugera uri ngaha mu Burundi, n'umugera ufitaniye isano n'umugera uriko urayerera mu gihugu c'iki kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho vyibonekeje yuko ibice vyinshi vy'abanduye uwo mugera biba vyaciye mu mibonano mpuzabitsina. Ico rero ni ikintu
n'ivyigwa vyo ngaha mu Burundi biriko birerekana neza yuko hakwiye ko duhindura ingendo. Mu ntango iyi ngwara abana nibo bari benshi, ariko uno munsi turabona neza yuko iyi ngwara igwiriye cyane mu bantu bakuze, kandi bikibonekeza neza yuko yandukira iciye mu mibonano mpuzabitsina.